Mboga ya buyi. Kisha kwa leo raia inatembea 24 Rubaya masaa yote wanatumika, labda yule aliyechoka, lakini anayependa kutumika hakuna anayemsimamisha 24/24. Yes, nkuko muhejeje kuvyibonera muri kano karere dutanguranye yitwa Emmanuel Ndayizeye n'umunyarwanda, akaba ari awe abazwa territoire ya Masisi, ivyo bita administrateur ya Masisi. Igituma ntanguje kano karere ndaje ndabibasigurire. Aha yari karatembera muri imwe mu masite ya Rubaya, cane murabona ko ari mu kaguriro canke mu isoko. Intambara ku mirongo y'urugamba, ibintu ni vyinshi cyane, amajambo ari karavugwa ni menshi, abinyoma, propagande, ayukuri n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Nico gituma duhisemwo kwatsa kamera muri kino gitondo cyo kuri uno munsi, kugira tuvugane turabe ukuri n'ukuhe, ibinyegezwa nibihe inyuma y'aya makuru ari karacana ku mbuga ngurukana bumenyi ku ruhande rwa FC M23 n'abafatanya bikorwa babo, eka no ku ruhande rwa Wazalendo FRDC n'abafatanya bikorwa babo. Hari ibisuma 12 vyafashwe muri ho Katanga ku munsi wejo, bisanzwe vyibisha amakoho vyikika mukiza, aco gituma ngo mu duce tumwe twa Kongo, cyane burasazwa bwa Kongo, haguma ngo humvikana amasasu kandi atamigwano iriko irahabera. Muheruka kumva amasasu yabereye Runingu, twarabasiguriye. Hari abakagwe k'abasuma kare kamaze iminsi kagisibije muri Baraka, eka naho Katanga. Bamwe muri abo 12 bakaba bafashwe. Ku munsi wejo wari umunsi w'irayidi, byo dukunda kwita ngo irayidi nkuru, aho mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yifatikanije n'indongozi za bamwe mu bayisilamu barahimbaza irayidi nkuru nkuko bavyita mu kibano muri EAC muri Tanzania. Mu muvyeyi wa nyakwigendera nyene Cubahiro Magufuli, Pombe Magufuli, uko mwari musanzwe mumuzi, nyina wiwe asanzwe azwi ku izina rya Susan Magufuli, akaba yaraye ashengeye yitavye Imana inyuma y'ingwara yaramaze igihe kinini afise. Igerekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harategekanijwe manifestation ya canke ukwiyereka canke ukungene mwa muvyita y'abakongomani bazoba bariko bariyamiriza ubwicanyi bwa Paul Kagame, eka n'abasanzwe bafatanya bikorwa babo harimo igihugu c'Ubufaransa tuza kugaruka ko cane gose. Uko niko bimeze aha ni mu gihe Paul Kagame n'abafatanya bikorwa biwe barahiye bararengwa, baravuga ati aha vyanka bikunda hategerezwa guseseka amaraso, kandi nta uteka ngo amagi nta uteka umurete atamenaguye amagi. Reka tuze neza na neza mwido nido inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohe Podcast TV, ndizera ko muguwe neza umwe wese aho rereye. Ibihe ntivyoroshe mu gihe Flohe le Patriote yaramaze imisi igera kuri 2 atagaragaye mu kiganiro, aho ndabihereko murambabarira, ndabihereko hari hamaze kuza polemique. Flohe urihe, barakunyuruje, uragwaye ko karohoro tukatubwira kutamerewe neza, basukinana atari ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko hari n'abandi bantu bambariye ati mu message, kuko nayasoma après tout bivanye n'ivyo narindimwo, ngo mbe nibiki woba warahungabanye ko Rubaya Wazalendo bayisize, ngo igihe hariko aravuga polemique yuko basubiye inyuma ibirometero 25, abandi 20, abandi 35. Reka rero kino kintu arico mperako neza na neza. Nagomba babwire ko
Wazalendo canke uko kundi babivuga ntibigeze basubira ibirometero 20 canke 35. Sindabivuze kugira ngo ndabadugiriza icizere canke ngo nze ndabarema agatima n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Wazalendo yasubiye ibirometero 25 ivuye hehe? Imigwano yari kiraba yari imigwano Wazalendo na FRDC bashaka kuja muri Rubaya. Muri site minier canke muri yes tufata kari tuhite kari site minier. Wazalendo basubiye inyuma ibirometero 25 na 30 bava muri Rubaya basohoka hanze. Sasa ariko ico nagomba ndababwiye nuko Wazalendo neza na neza ntibari bwinjire muri Rubaya. Iyo ni affirmation imwe mu ma affirmation menshi nama nababwiye. Wazalendo ntibari bwashike muri Rubaya. Ariko nimumenye ko iyi Rubaya nko nabana ibabwiye ni inkora mutima canke nibwo buzima niko kajumbo niko gakembe nivyo vyema niko kumbati ka Paul Kagame ka RDF AFC M23 n'abafatanya bikorwa biwe nkuko biri amakuru dukura neza na neza mu gacerere twari turimo hamwe n'ivyo naho mwabona tudakora ibiganiro twakomeza gucukumbura kuko hari inkuru zihuhura zari propaganda zari zasaze ariko nimumenye neza na neza ko Wazalendo canke FRDC nivyo twarabwiye ko hari ukutumvikana naye babwiye bataranatera hatarabana bino bitero byo bigana Rubaya ko hariho umukomanda region batariko barahuza wo muri FRDC n'abandi ba FRDC basanzwe ari abatretre bakiriye amafaranga kugira ngo Wazalendo basubire inyuma uko niko vyifashe. Rero amakuru mfise y'icizere adahengamye atagize ukunuko Wazalendo bari mu migwi myinshi haro za MDP muramba ama abbreviation yavuga nabi haro za VDP le mouvement MVDP le mouvement volontaire Wazalendo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye haro ya Kutumba haro n'izabandi bagenda batandukanye ariko bamwe muri abo hariho abagomba ngo kugeragezwa ngo bikunde nivyo ngo bagaragarize ko Wazalendo bakubiswe na FRDC muri ya nzira yo gusanga basanzwe bakoresha guca intege n'ibinyoma n'amapropaganda no havuye ngo Wazalendo ngo basubiye inyuma ibirometero 35 none ko bavuga ko basubiye ibirometero 35 na 20 basubira inyuma bajahe bavahe kugira upima ivyo birometero 20 baba bavuye hehe muri Rubaya kuko uvutse ko bari barashitse indani muri Rubaya bari amajahe muri Rubaya basubira inyuma baja hehe ariko ico no kubwira coco nuko batari bwahonyore muri Rubaya neza na neza nkuko nabibashikirije. Rero kintu gihari nuko hiriwe imigwano hanyene muri Masisi hitwa Nyabyondo mushoboye kuba mwumvise ukuna kuriya canke mukagira amahirwe yo kumenya ano makuru kuko Jesse na bwaya bashikirize neza neza cenda ndayasesangure imigwano yahereye ku Gatumba canke bita Korine yitwa Ruhoke Korine Ruhoke impande na hande hano hitwa Kinyumba canke Kinyumba nkuko mwobisoma. Iyi migwano rero Wazalendo bakubise umu RDF AFC M23 baramwirukangana arataromoka amanuka muri Nyabyondo centre. Muri Nyabyondo centre uko vyagenze nuko AFC M23 bagize ngo niho bagiriye repli strategique Wazalendo irahaza aho benshi biyumvire guta Wazalendo iza nk'umuyaga Wazalendo iza gute umwanya twe tumaze tugenda kuko ndabibutse ko izi mwebwe zasarangwe zazifisa ama pick up zazifisa ama jeep n'ibindi byinshi ko Wazalendo hanini bagenda n'amaguru babamaze kubashwaramwo habaye resistance muri Nyabyondo bahagwaniye amasasu araba amasasu abene igihugu barahunga ku bwinshi hanyuma izi mwebwe zasarangwe zimaze kubona ko byananiranye nazo nyene zirukira Masisi centre. Iyi Nyabyondo rero mushe kuba mwabibonye canke mushe kuba mwavyumvise yaraye muri ubwo buryo canke ubundi mu minwe ya Wazalendo FRDC kandi ndabibwitse ko Wazalendo barahe bararengwa ko atagusubira inyuma sibishasha baranse kandi esprit niba mwarabonye sinibuka ko mwarabonye ikiganiro nakoze Wazalendo bagaragaza ishavu ko bareko barabategeka gusubira inyuma rero ijya yari imwe mu mapolemique canke mu nteguro bari bateguye kugira bazogaragaze ko Wazalendo basubiye inyuma uku canke kuriya. Reka nifashisha amareresi iyi reresi mubona hano ni reresi garagaza
abavyeyi abana n'abandi benshi bagenda batandukanye bariko barahunga bava muri Nyabyondo centre berekeza ahandi hantu bashoboye kuronka uburaro canke ivyo bita mu kinyarwanda ngo icumbi canke aho ukumva ko bisanzuye atamasasu yohebashikira bimwe bita amabar perdi n'ibindi bigenda bitandukanye. Kushonja wale biko nakimbia sai Nyabyondo vraiment ni hatari hapo. Ni hatari, watu wanakimbia Burubi, masasiko mengi naanza lilia mpaka mwingine hapo. Sawa, sio watu tunarudi. Yes, nkuko muheje kuvyibonera ibintu ntivyari vyoroshe muri Nyabyondo aho amakuru dukura Nyabyondo avuga ko abene gihugu aba bakongomani bahunga ariko bakagenda bahunganye n'izimbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23. Aya makuru hari bimwe mu bitangaza makuru vya AFC M23 hari murasazuba bwa Kongo harimo za Kivu Morning Post sindagiriye promo ngo munyirukange cyane kuza ngo kuyirabano ni imwe muri izo zisanzwe zivugira Roza Minembwe n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Mugiye kuraba amakuru ndiko ndababwira ko Wazalendo yakubise irabatwara ibashikana Masisi centre aba nabo nyene bavyivugiye. Ngomba rero mbaze kibazo kimwe, mu gihe nimba ari byo Wazalendo babakuye hariya ku murima wa Ruhoke Kinyumba barabamanukana Nyabyondo centre arabatikura baromoka bomokera za Masisi aho tutazi uko buza guca bucana ayandi. Mbega ibi nivyo wovuga ko Wazalendo vy'ukuri bananiwe kubandanya bafronta izimwebwe za Sarambwe kugera mu muji wa Rubaya, kuko ni benshi abantu bakora kurikirana bino biko rabera ku mirongo y'urugamba bipfuza ko Wazalendo canke leta ya Kongo itsinda runo rugamba hakaboneka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Nico civugo nivyo twese dusengera, nivyo dusabira abanyekongo bene wacu bashiki wacu bapapa bacu bavyara bacu eka muri rusangi. Musanzwe mubizi ko ari abantu bakeneye ituze, bakeneye amahoro, bajye ivyabo, bajye ubwiza n'ibimera byo mwisi yabo mu mahoro ntangere nkuko nabandi babibayemo mu bihugu vyabo. Niho rero benshi usanga bari bafise agashavu, intambara muri Kongo imeze gute, Wazalendo bimeze gute, FRDC bimeze gute. Nagwanda babwire ko nta hantu na hamwe Wazalendo igera ifate FRDC ntihagere. None bazanye propaganda ngo Wazalendo yasubiye inyuma, FRDC ko batavuze ko yasubiye inyuma. Nico gituma izi propaganda zimwe muzoze murazitondera. Ariko nashimye abandi haba mu magroupe ya Flow Podcast TV n'ahandi hagenda hatandukanye, urabona ko hari abantu bakiri fresh mu mutwe biyumvira akavuga ati no aya n'amajambo ameze uko nakuriya. Nico gituma izi strategy bazizanye nk'igiteba gato kuri Rubaya. Akarere senatanguranye ni ugeni Emmanuel Ndizeye nababwiye n'umunyarwanda asanzwe ari we admicom canke administrateur wa territoire ya Masisi no wabazwa Masisi. Hajya mwamubonye yari mu soko muri Rubaya, ni mu cité ya Rubaya mu gasantre ka Rubaya aho yari mu isoko na video na telefone n'umusirikare w'umwe n'umwe mu basirikare babate biwe. Mwabonye ko yambara kuva ngaha ku mutwe agashako n'amantibar ngira yambara zibiri gushikepfo. Kubera iki n'ubwoba bwinshi murazongere ku muyobozi wa AFC M23 se tumuri aba guverineri bagenda kuri tele canke bidegevye nta unsigurira ukungene tutangura kuja muri logique. Sigurira ukungene uvuga ko aho hantu hatuje ukambara casque kuva ku mutwe antibar gilet pare-balles gushika ku maguru uri muri gilet pare-balles kandi aho hantu hatekanye. Ikindi ca kabiri, mbega woza guhoza umwana atari kararira? Mbega woza guhumuriza umuntu atahungabanye? Mbega wogendera abantu batashikiwe n'ivyago mu nzira zo kubereka ko umutekano umeze neza, ukatsa kamera ukanasigura n'ivyo sigura? Nagwanda babwire ko Emmanuel Ndize yategetswe gukora ivyo kugira yereke nakajya karerese bereke kare bakontorora Rubaya n'ivyo nibo bari muri centre ya Rubaya nta wavyanse. Ariko yari n'indi façon yo kwereka bari abene gihugu muri Rubaya benshi bari batanguye gutekera ivyabo bababwira ati nitwe tuhari. None mumbona ko naje ndiko ndasirikira ijya ni systeme yo kuhomontare moral abo bene gihugu ekanabasiriye na bamwe mu basirikare bari bamaze guticizere ko Rubaya ifashwe ariyo ibatunze. Ayandi makuru tukiri kuri Rubaya dusozera kuri Rubaya ahari avugwa menshi cyane nuko igihugu c'Ubufaransa arico c'intervenye canke ngo kiko kirintervena bivugwa ko mbere bamaze kuzana
abasirikare benshi na base militaire y'Ubufaransa, surtout b'Abafaransa bava muri AES, bava muri Burkina Faso, Mali na Niger. Muri buka ndababwira intambara ikiri mu ntango mu kwa kabiri kwa 2025, kwa gatatu ndababwira ko ibikoresho mubona bambaye ivyo bihuzu ama infrarouge n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye no Bufaransa bwabibahaye muri wa mugambi bari basanzwe barakora hariya muri ivyo bihugu vyabirukanye. Ndababwira ko bariko bategura no kubaka base militaire ngo muri jonction ihuza Uganda no Rwanda na Congo. Ibi rero bikaba vyararuhiwe gukogwa, kandi aba basirikare ngo bari muri Rubaya n'Abafaransa ni mu vyumve, kandi ibi ndabivuze no munsi ndazi ko muzogaruka muvuga ati ibi bintu kabisa nukuru waguhaye ayo makuru hariya muri Rubaya ntiyakubesha. Abasirikare ni benshi cyane, ngomba ndakigaruke ko rero hari amakuru atubwira ko bavuze ngo sacrifice 8.4 ngo kandi ngo utegerezwa kuranforsa ibishoboka vyose ngo u Rwanda ruzogombe rusigare rugaragara. Aravuga ati mu byo bariko barayaga badahuriza ko sinzi ufise umugenzi mu Rwanda canke uwo bafise inshuti mu gisirikare cy'u Rwanda arashe kubabwira ko hariho ukudahuza hagati ya Paul Kagame na bamwe mu ndongozi z'abasirikare ba RDF. Rero bishiwe ko nta muntu akoromare umureti atamenye amagi. Rero iyite ya Rubaya, iyi site mini ya Rubaya nama nabibasiguriye n'ahantu bazeye uburaro uburamuko n'ahantu bitoroshe cyane gose. Bofuma bava Goma, bofuma bava Bukavu, nje ndibaza ko umuntu abasinye mukabwira ati iyi Rubaya ni muyigumemwo, ahandi hose muhovemwo mutahi wanyu. Yosinya yiruka kuko hagiye vya protege vyose, hagiye nka kuva Goma, hagiye nka kuva Bukavu, za Masisi za Walikare n'ahandi henshi hagenda hatandukanye. Ni juste ko yemeye kuva aho bisigura kavana Rubaya, ariko ndazajya bo mukikiriza akavuga ati aka Karubaya aka kagumemwo turavyemeye bibe administrative, ariko ahandi hose hasohoke. Bofa guheza gusinya abasoda bose ba M23 mwosanga bageze i Kigali. Rero igituma bimeze uko nuko nta raforo nimwe itarakogwa, haba mu bikoresho, haba muri zimbwebwe za Sarambwe ngo ziva Uganda, ziva Kenya, Somalia, Sudan, Abafaransa n'Abanyarwanda. Ibi biri ukuri kwamye, kandi twabonye tubabwira ko imiduga iguma yinjira, habaje n'amato barabura bagiye baravaza ku mazinga ya Ijwi, burabavuye muri Kansayo, barabavuye Bukavu, burabavuye Masisi, mu dushe tugenda dutandukanye, bose bagiye gusentira Rubaya. Naganda babwire ko nimwumva Wazalendo canke FRDC binjiye Rubaya neza bagashika Rubaya centre, aba bantu ndibaza ko je naho nzobande mu Burundi zoca mpaguruka ndabashire agakinju k'amazi, agakopo kamwe k'amazi, kuko nabantu bazoba bamerita bafise exploit idasanzwe. Kuko ukuntu Rubaya ikingiye muri uno mwanya ndiko ndabibabwira, ukuntu iyo Rubaya wumva yambaye igisirikare kivanze kiri metise c'umunyarwanda, c'umuganda, c'umukenya, c'umusomalia, c'umusudane hamwe n'icumufaransa, eka n'abandi basanzwe babanyongesha ry'amadrone, basanzwe ari bajejwe mu Rwanda avuga ngo gukurura, basanzwe bajejwe gukwega makuru, ku gupirata walkie-talkie y'amamotorora ya FRDC na Wazalendo kugira baguma bari sous l'écoute. Aba bose n'abanyamahanga, musanzwe witwa hari abavuye Azerbaijan, hari abavuye muri Israel, hari abavuye n'ahandi henshi hagenda hatandukanye, babafasha kuri iyo mirongo y'urugamba. Abo bose bagahembwa n'ubutare buva muri Rubaya. Murumva ko muri Rubaya ni ibintu bitoroshe cyane, ariko amakuru nayo ni mu bimenye ko imigwano itoroshe. Kandi ikindi naco ngira ko ndababwira, naganda bamenyeshe ko Rubaya ariho hakomeye cyane gusumba kurekura Goma. Nimba tafite mwari munsi, Rubaya niho hakomeye cyane gusumba kurekura Bukavu. Rubaya niyikomeye cyane gusumba kurekura ahandi hantu hose bamubwira ati rekura. Rero sa ahantu muzohava mwiyumvira no bunda bibabwiye ngo Wazalendo binjiye ngo bariko barasatira Rubaya, ngo kweki batarashikayo. Mutegere neza ngo kweki batarashikayo. Ku musirikara hari ku gikoresho kiri hariya cyamanuwe kiva Uganda, kiva Rwanda, kiva Kenya, mu Bufaransa n'ahandi. Ndababwiye ko hajya muri Rubaya harashoye kumara n'indwi, hakamara n'indwi zibiri n'ukwezi pourquoi bivanye n'amafrontema azogenda haba, kandi bivanye n'iki na strategie d'attaque
ya FRDC. Byose ntivyugariye kuri Wazalendo, byose vyugariye kuri FRDC. Hari benshi baguma biyumvira ko iki mutoduza amadrone muribuka ubushize bararashe guest house, bararasa no muri parke ya Virunga, muravyibuka mu makuru twagiye turabashikiriza. Hajya bokomeza barasisha amadrone bagenda barasibura amazu aho bari amakambi n'ibindi bigenda bitandukanye vyonyaruka, ariko bakazoshaka ko iba infanteri kujya Wazalendo isanzwe yigwa ko na bamwe mu FRDC bakiri bazima n'abafatanya bikorwa babo iyi ntambara yoteba, ariko basizemwe ikirere kujya bama baca barira, hakajamwe ama eriko y'intambara, hakajamwe amasuko, hakajamwe ama CH4 n'ibindi bigenda bitandukanye, aho bizonyaruka. Ariko bakareka 1-1 ibi bizofata igihe kuko nabo nyene baripanze. Hajya ni ngaha ku mutima, sinzi ko mu bitahura neza na neza, sinzi ko mu bitahura neza na neza. Umuntu ahagaze nka jewe bavuze ati bakatuka ukuboko uko gusigare n'ibindi bihimba bigume bikora, ndibaza ko utohakana bakompaye no gukukuramwo umutima, ibindi bihimba vyose ubigumane. Hari ahandi hantu bakoze uca wumva ko uvuga ati aka gatoki gakate aho ukora ngaho. Nuko biri Rubaya, iri centre y'ubuzima bwa Kagame, iri centre y'ubuzima bw'u Rwanda, iri centre y'ubuzima bw'inkotanyi, iri muri Rubaya ni centre y'ubuzima bwa RDF. Mumenye ko atari ibintu vyoroshe cyane, kandi hariho n'ibihugu Kagame asanzwe ashora ko ubwo butari, kuko ntimwibaze ngo umuzungu canke ivyo bihugu bikeneye gukora amabateri, izo ndege n'ibindi bigenda bitandukanye biva muri ayo makorta, makobalt n'ibindi, batomushorera ngo nuko ngo bivuye mu maraso. Ivyo iri sanfu musanzwe mubizi, sinzi ngira ibi murabitegera. Uwa parvenye kubwiba hariya akabutwara muri ko mu Rwanda agaca butwara hanze, mumenye ko bazokwama babuguze pemporte ko buzaba bujojota amaraso y'abanyekongo. Nuko biri rero hariho n'ibihugu bisanzwe biharanira kumukingira, kumbure vyamuhaye n'umutaha akoresha kugira ntibihombe burundu. Tuva rero muri Rubaya kanya yes muraza kwihangana kuko vyari bikenewe, narijya hariko hari polemique nyinshi, urihe kutavuga bimeze gute, warahungabanye n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko nuko nari mfise iyindi mirimo infatiriye, akanya kankundiye sinoreka kubikora. Narababwiye ati iyo ntafise amakuru atomoye sinoza ngaho ngo ndabaremo umutima ngo ndabavyimbishe canke ngo ngire gute nze ngaho nkreye ama views, no, ndabazanira amakuru mazima, ariko nta n'ikindi kintu cotuma cobera ku mirongo y'urugamba cotuma ntababwira. Nama nababwiye ko abasirikare ba FRDC bahitanwe, nkababwira ko atawusangira n'utabega, nababwira ko Wazalendo bimeze uku, nkababwira ibi na biriya, kuko nico niyemeje. Usesangura ni possibility, birashoboka ntibishoboka, obstacle n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Cyo gituma sije mba nabakomanza kugende kugira maramare vuga ati burya bona rungitse bose nta numwe yagarutse, no, jewe ndasesangura muri rusange ni ico kintu kizosubire kubahungabanya canke kubazamwo. Ariko ndabwira cane abo nabonye babikoresheje mu mvugo ma groupe n'ababinyandikiye n'abandi kumbura ico cyumvire barasanzwe bagifise muri bo. Nababwiye rero kano kanya mukihanganira. Mu mama yitwa Suzanne Magufuli, ni nyina wa Magufuli yahora yoboye igihugu ca Tanzania muri mu kiringo kimwe nica nyakwigendera Petero Nkurunziza mu Burundi. Muratse kumwe bagiye bakurikirana. Inyuma rero ya Magufuli mama wiwe nawe nyene yashengeye yitavye Imana. Benshi bagomye biyumvira bimeze gute, baramugonze bagize kuna kuriya, no, yarafise ibivyimba, yahereye ku bivyimba baramwopera n'ibiki, gusa nimumenye ko yaragwaye ikiringo kinini, hanyuma birashika nyene Imana irisubiza ivyayo. Nimumenye ko umuvyeyi rero wahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania nawe nyene yitavye Imana ku munsi w'ejo, akaba yitwa Suzanne Magufuli. Uko niko vyifashe. Ibisuma 12 nkuko nabibabwiye mu ntangamarara
vyafashwe bifatwa bifise amakoho amapistole amasemi automatique ubuntu bw'ubufuni amatournevis n'ibindi bikoresho vyinshi ama arme blanche nako basanzwe bakoresha mu kwiba aha muri Haut-Katanga bafashwe bari 12 bashikirizwa uwitwa kari komisaria wa Haut-Katanga komisaria wa polisi komisaria wa polisi bashikanwa kuri komisaria muri Haut-Katanga bashikirizwa uwitwa General Prince Kilimbalimba. General Prince Kilimbalimba niwe ariko arabakurikirana bamenye ibi bijahe ni kubera iki. Hanyuma musanzwe mubizi ko umuntu yagirizwe ikintu nk'ico nka ABCD birangira bamusomeye hanyuma agahanwa mu ntangamarara. Kandi nababwiye ko itariki 29 z'uku kwezi kwa gatano mwaka wa 2026 mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika abakongomani bose bari muri diaspora baba muri Amerika ya ruguru canke y'epfo, Amerika Latine canke Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabo umukongomani wese abishoboye bizokundira ko yideplaça bazaba bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ville ntiramenyekana ariko ni itariki 29 nimwabona rero bibaye nimumenye ko batumiye baranamenyesha aba administration muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bazoba bari mwibarabara kwiyamiriza ubwicanyi bukorwa na Paul Kagame n'abamuyoboka inkotanyi RDF eka Red Tabara twigwaneho n'abandi basogose basanzwe bifatanya hariya burasirazuba bwa Kongo gusambanya abana inkumi n'abamama kwica bakuza ko kunyaga musi y'agataka no kunyaga gataka muri rusangi. Ibi rero bikaba byateguwe itariki 29 murumva ko ari ku munsi w'ejo atagihindutse uko niko byifashe ku mirongo y'urugamba. Ndabakengurukire kandi ndize ko tugiye kubana kandi 5 kuri 5 atakiduciriyemwo kandi ndabakengurukire mwe mwamaze kugira sabone cyangwa subscribe kuri Fleury Podcast TV no kuri Ingoma magazine. Ndababwira ko hajya bavuga Eid Mubarak sinzi ariko ni mumenye ko aho muri hose mugira umunsi mwiza kuko numvise bambira ngo ni iminsi 3 y'Eid kandi nababwiye ko umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yifatanije n'abayisilamu bose bo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kandi ibintu byari bimeze neza. Kadushemo kano ka video mu kurangiza muzoba mugize neza. Ubwizina ry'Imana mushobora byose nyanimpuwe n'ikigongwe nyakubahwa ndongozi z'umuryango w'abayisilamu nyakubahwa mugeze umuryango w'abayisilamu namwe ndongozi mwaje kwifatanya n'umuryango w'abayisilamu. Salamu alaykum nyakubahwa mwese n'akanyamuneza ko kubana n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu umunsi mukuru uhambaye, umunsi mukuru w'intama. Nagira ubwa mbere rero ntangure kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Waje kandi kwifatanya namwe kuko twese tugize umuryango umwe. Ibrahim ni sekuru w'abemera bose, natwe mu Burundi twagize amahirwe turi igihugu cyabemera Imana kuva kera na rindi. Abarundi ntibasenga ibigirwamana, bemera Imana imwe rudende, Imana itanga inka n'ibibondo, Imana mushobora byose. None rero turi kumwe ngaha, turi mu muryango twazanywe nuko twemera iyo Mana, dufise ukwemera kandi dufise ukwizigira, twagira n'urukundo. Iyo rero twahujwe no kwemera, icyambere nuko tubanza twese tukabizirikana ko twemera Imana yaturemye, tukamenya igituma yaturemye. Imana yaremye umuntu kugira ngo abandanye ahinguriye isi, abandanye ayihindura. Twaba twabivuze, Imana yarashize ku isi ibikwiye byose bikeneye umuntu azokenera. Ica iramurema, imuha ubwenge kuko yamuhaye uwo mutahe
yamuhaye ubwenge bwo guhingura ivyo yamuremeye. Nico gituma ibi mubona vyinshi dufise ni vyahinguwe n'umuntu. Imana yarashizeho matière première kugira ngo umuntu akore impuzu, akore ibirato, akore ayo marori mwambaye. Yarabishizeho umugabo iha ubwenge umuntu kugira ngo abukoreshe mu gukora ivyo vyose akeneye. Ndetse yaraduhaye imbuto, iduha n'isi, iduha n'imvura kugira ngo turime, twimbure, dufungure, tugire amagara meza. Iyo rero umuntu amaze kumenya ivyo vyose aca akora ico Imana yamubwiye. Mwebwe Bayisilamu kuva kera turakunda kubivuga, mu Burundi umuntu asa neza mwita umusirimu, bivuye muri Muslim. Ntushobora kuba umusirimu ataco wiha. Imana yaturemeye igihugu ciza kandi n'igihugu natwe dutegerezwa gusirimura.